Inkoni yakubise mukeba uyirenza urugo kare. Uyu mwaka yakubise Bunyoni igiye gukubita Generali Ndirakobuca. Hari amakuru menshi avuga ko Generali Ndirakobuca atagifata ingingo zikomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko acunzwe bikomeye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi akaba acunzwe bikomeye cyane n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Byose nyine bikaba bituma hari abashiranganje batandukanye batakimwubaha. Akaba ariyo mpamvu hari amakuru avuga ko umwanya n'umwanya Generali Ndirakobuca ashobora kubogozwa mu mabanga yo kuba umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi. Bamwe ati basokuru bati inkoni yakubise umukeba iba uyirenza urugo kare, kuko ibintu Ndirakobuca agiye guhura nabyo mu minsi iri imbere birakomeye cyane kandi birateye ubwoba. Arashobora gupfungwa nk'uko Generali Arengiyome Bunyoni yafunzwe. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biraba nga mu gihugu cy'u Burundi, aho Generali Arengiyome Bunyoni ndetse na Generali Ndirakobuca bose bashobora kwisanga mu kibanza kimwe, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arafise uruhigi rukomeye cyane kandi rudashobora guhitana Ndirakobuca nk'uko byagenze kuri Bunyoni. Hakaba ariyo mpamvu nyine Ndirakobuca atagifata n'ingingo zihambaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Byose nyine twabateguriye turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'umubano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho wamaze gutosekara ku rugero utarigera rubaho kuvaho Generali Evariste Ndayishimiye atanguriye kuvuga amajambo y'uruterasoni ku gihugu cibanyi cy'u Rwanda, aho yatutse umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Generali Paul Kagame, akavuga ko nyine ari we aha indaro Tabara, kandi akavuga ko Paul Kagame ari umubanyi mubi cyane. Byose nyine akaba yarabyunyuye aho yari muri Kongo mu gisagara ca Kinshasa, aho yavuze ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo yifatanye n'uwagerageza gutembagaza ubutegetsi wese mu Rwanda. Ariko akaba ari amajambo yahise asubizwa byihuse na Perezida Paul Kagame, aho yamubwiye ko nahirahira akarenga imbibi z'u Rwanda azahura n'ingorane zikomeye cyane, kandi ko umuntambara azaba atanguye izatangurira mu Burundi ikarangirira mu Burundi. Ibyo nyine bikaba bije nyuma y'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avuga. Inyinyurana rihambaye ndetse n'ibiriko biraba mu Burundi birerekana neza ko harimwo inturika zikomeye cyane, kandi birerekana neza ko umwanya n'umwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bushobora guhirikwa, kandi bikerekana neza ko ibintu biriko biraba hagati y'u Burundi n'u Rwanda biteye ubwoba nyuma y'amajambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yavuze. Ni byinshi tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wowe ubusabwa nta kindi no gupyana kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ibiriko biravugwa bikomeye cyane kandi biteye ubwoba hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ndetse n'ibitero bikomeye cyane byabigiye kuba ku Burundi, ndetse n'ibiriko biranugwanugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ndetse n'ingorane zikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kugira nyuma y'amajambo atyoza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda General Paul Kagame amaze iminsi avuga. Reka tubanze tubabwire ibogozwa ry'urongoye leta y'u Burundi General Ndirakobuca, aho amakuru ariko aradushikira avuga ko Generali Ndirakobuca nawe yaba agiye guheza nk'uyasubiriye Generali Arengiyome Bunyoni. Yoba agiye guheza nka Bunyoni. Ibihe bitoroshe kuri Generali Ndirakobuca. Wa mushiranganje yahora avuga Burundi bukajugumira yagiye he? Avuze ko inzu zibomorwa ku mabarabara yose y'igihugu zaciye zibomorwa. Avuze ko atakinga ipikipiki canke tukutuku akeneye gusubira kubona mu gisagara ca Bujumbura. Byagenze gutyo nyine. Imiryango yararize ariko nta casubiwemwo. Akiri umushiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yari umuti w'ibibazo byose. Yari yubashwe kurusha umukuru w'igihugu. Bamwe bari batanguye kuvuga ko ari we akwiriye gutwara Uburundi kuko yari afise ijunja n'ijambo ku buryo bukomeye cyane. Amezi 16 araheze Liyetona General Gervais Ndirakobuca ari umushiranganje wa mbere. Ubu abarundi ntibakimwumva, benshi barabazanya nimba koko ari we mukuru wa leta nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga. Bamwe mu bashiranganje bariko bagwanira kumusubirira. Perezida Ndayishimiye aramucunze muri kino gihe hatanguye kunaganurwa ukutumvikana mu butegetsi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avuga amajambo ateye isoni, ariko bikaboneka ko avugurujwe n'abategetsi bakomeye cyane kandi berekana ko bitandukanije nawe. 2024 irashobora guterera uwamamaye ku izina rya Ndakugarika.
ibwirizwa shingiro rya 2018 riha ububasha bukomeye umushikiranganji wa mbere. Ibwirizwa shingiro rya 2018 ryarafuse ivyegera bibiri by'umukuru w'igihugu rishiraho icegera kimwe kitagira ububasha na bukeya be n'umushikiranganji wa mbere afise ububasha busumba ubwahorana ivyegera bibiri. Intumbero ya Nkurunziza kwari gukuraho ububasha bwahabwa icegera ca mbere badasangiye ubwoko, arico cari kijejwe ibibazo by'umutekano, politike n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Nkurunziza we yari yibwiye ko mu gihe ashize ingufu zose za leta mu minwe y'umushikiranganji wa mbere basangiye ubwoko n'umugambwe azoba atoye umuti woroshe. Ntiyamenye ko abyaye iyindi ngorane itoroshe. Leta y'imitwe ibiri. Ibwirizwa shingiro rya 2018 ntiritandukanya neza ububasha bw'umukuru w'igihugu be n'ubw'umushikiranganji wa mbere. Bose bajejwe ibintu bimwe kandi bose barafise ijunja ringana mu gihugu, ariko muri no minsi biraboneka ko Ndakugarika yashizwe inyuma y'ubutegetsi aho Perezida Evariste Ndayishimiye amucunze ku rugero rutarigera rubaho. Gervais Ndirakobuca yisanze mu kamashu katoroshe. Ku ruhande rumwe Perezida Ndayishimiye yivanga mu bibazo byose by'igihugu, ashaka gutanga intumbero n'ijambo ku kibazo cose. Abashikiranganji bisanga baguma bariko batwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Bamwe mu bashikiranganji ntibacubaha na gatoya umushikiranganji wa mbere, ntibanamubaza ibyo bakora kubera basanzwe bivuganira n'umukuru w'igihugu. Ku rundi ruhande Gervais Ndirakobuca yasanze umushikiranganji wa mbere w'ukuri ari Angeline Ndayishimiye. Uyu niwe yivuganira n'abashaka gufasha Uburundi naho bakarunda amahera iwe muri fondasiyo Umugiraneza. Mbere hamwe Angeline akaba ari we afasha leta. Ikibazo cose c'amahera gisigaye kica kwa Angeline Ndayishimiye. Uwo nawe ntaco Ndakugarika yamwubahuka kumubaza, kandi arazi neza ko umwanya n'umwanya ari we ashobora kugira uruhara rukomeye cyane mu itembagazwa ryiwe. Ni kenshi niyo Ndirakobuca apfunditse ijambo na Perezida Ndayishimiye asanga mu gatondo byahindutse kubera Angeline aba yabyanse mu ijoro. None umushikiranganji wa mbere aca akora iki? Gervais Ndirakobuca ntakigendera abanyagihugu kuko umukuru w'igihugu abamwamo. Umushikiranganji wa mbere nta kiganiro atanga kuko umukuru w'igihugu aba ariko aravuga umwanya wose. Ndirakobuca ntagendera ibisata bya leta kuko Ndayishimiye niyo yama. Ikintu conyine Ndakugarika asigaranye ni ugutegura inama y'abashikiranganji, kwakira intumwa zitandukanye be n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi, kugurura no kugara inama zimwe zimwe, no guserukira umukuru w'igihugu mu ngendo zo hanze aba adashimye kujamwo. Ubu ntaho atandukaniye na cegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza kibayeho nk'ishurwe bamanika muri salo. Albert Shingiro arakobeje ngo asubirire Gervais Ndirakobuca. Kuva babonye ko Gervais Ndirakobuca ataco akimaze, abashikiranganji biwe bariko barasaba kandi bashimitse ko bamusibirira ku rugero rutarigera rubaho. Umushikiranganji abifisemwo umutwe udasanzwe ni Albert Shingiro asanzwe ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Umushikiranganji asanzwe atubaha Gervais Ndirakobuca na gatoya. Yarashizeho akarwi k'abantu baguma mu gutwi kwa Perezida Ndayishimiye bamwumvisha ko hageze ko agena umushikiranganji wa mbere w'umusivili. Uko bukeye uko bwije bamubwira ko amakungu adashobora gushigikira leta irongowe na Ndakugarika. Bamwereka ko Gervais Ndirakobuca adatahura ibibazo bihambaye by'igihugu, na cane cane ibibazo by'ubutunzi. Babwira Ndayishimiye ko akeneye umushikiranganji wa mbere amenyereye amakungu, ashoboye kuvugana n'abagenzi b'u Burundi bakamwizera. Uwo rero ngo nta wundi atari Alberto Shingiro ushaka gusubirira Ndakugarika, kandi bikaba bimaze no kwemezwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho umwanya n'umwanya Ndakugarika yakurwa amabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere, akaba yanapfungwa nk'uko General Alengiyeme Bunyoni yapfunzwe. Mu nkuru zo hanyuma tuzobabwira ingene Albert Shingiro nawe afise abariko baramurwanya be n'uruhara afise mu matati y'u Burundi n'u Rwanda, ndetse n'inyungu ikomeye cyane abifisemo, aho benshi bavuga ko ibi bintu bishobora guhera nabi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi bakabona ko ibi bintu biriko birabera mu butegetsi bishobora gusiga bisambuye igihugu, aho benshi bavuga ko n'ubundi igihugu cyamaze gusambuka kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yashika ku butegetsi, ko ibintu nka byose byayangaye, aho benshi bavuga ko ku butegetsi bw'umwisi Petero Nkurunziza
ariho ibintu byagendeka ariko ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaraje yunyura ibintu byose ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Ndayishimiye ahagaze he? Kugeza ubu Perezida Ndayishimiye ntarerekana aho ahagaze neza ku kibazo c'umushiranganje wa mbere, ariko amakuru adushikira aravuga nyine ko ashigikiye cane abashaka ko Ndakugarika akurwa mu mabanga. Ikiboneka co nuko Gervasi Ndirakobuca abujijwe kubandanya aboneka cane kumwe yahora akiri umushiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Perezida Ndayishimiye aramubonamwo umukeba ashobora kumubangamira nk'uko nyine byagenze kuri General Arengiyome Bunyoni. Perezida Ndayishimiye aratinya ubugenzi bwa General Ndirakobuca na General Prime Niyongabo. Muri Nyakanga Ndayishimiye yaragerageje kubogoza General Prime Niyongabo bimuta kuw'amazi. Ndirakobuca yaranse gushira umukono ku itegeko rikura Niyongabo mu gihe Ndayishimiye yari mu ngendo muri Cuba na Amerika. We yavuze ko iyo ngingo akeneye kuyivuganako n'umukuru w'igihugu. General Jules Ndihokubwayo yari yasigaranywe iyo ngingo niwe aruhiye kurungikwa hanze y'igihugu. Evariste Ndayishimiye arazi ko hariho ibihangange bidashigikiye ko azoronka ikiringo ca kabiri muri 2027. Ibyo bihangange byose abicunze ku jisho, ariko yarihaye umwanya wo kubicanishamwo imbere y'uko bimwe abihangamura. Ubwo Gervasi Ndirakobuca azorangiza umwaka wa 2024 akiri umushiranganje wa mbere atarapfungwa nka Bunyoni. Ubwo azoroyenza amezi 26 Bunyoni yamaze muri ico kibanza. Basokuru bati inkoni yakubise mukeba urayirenza urugo kare. Uyu mwaka yakubise Bunyoni irashobora kudasiga Ndakugarika, kuko amakuru ariko aradushikira ntago ahumuriza, kandi na makuru yerekana ko kubera ukuntu Ndakugarika ariko aranenga amajambo ari kuvugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi Ndakugarika akaba ariko aravuguruza amajambo yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko mwabibonye mu minsi iheze, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yafata ingingo yo gukura amabanga General Prime Niyongabo, ariko Ndakugarika kugarisa iyo ngingo aho yavuze ko bidashoboka. Ibyo byose nyine bikaba byongera ishari n'urwango hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika, wavuga ko nyine igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kukica. Ariko amakuru ariko aradushikira akaba avuga ko Ndakugarika nta minsi asigaje mu butegetsi bw'u Burundi, ko nawe ashobora gufatwa umwanya n'umwanya agapfungwa nk'uko nyine byagendeye mugenzi we wahoze arongoye leta y'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Ibyo byose nyine bikaba biri kuba mu gihe imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda nayo itifashe neza cane, aho ibintu bikomeye cane, aho mu kibira abasoda b'u Burundi n'abapolisi bitwaje ibigwanisho bikomeye bamaze kumera amagabo biteguriye urugamba. Ariko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe akaba yarabahaye ubutumwa bukomeye cyane, akababwira ko uzagerageza kurenga imbibi z'u Rwanda wese azahura n'ingorane zikomeye cyane, kandi ko atazigera yihanganirwa n'Abanyarwanda. Akaba ariyo mpamvu ibintu Abarundi babona ko byamaze kuyangara, kandi bakabona ko aho kugira ngo iyi leta ikomoka mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD igumye icinyize Abarundi, ahubwo bahaguruka bakayikuraho. Akaba hari amakuru nyine atandukanye ari kuvugwa arabana n'umutekano ndetse n'abashaka guhindura ubutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakirukana CNDD-FDD ku butegetsi, kuko babona ko yatabayanze igihugu, kandi bakabona ko atantumbero nziza ifisiye igihugu, mu gihe Abarundi isinzi bo batanguye kwamagana General Evariste Ndayishimiye bavuga ko yananiwe gutwara igihugu, kandi bakavuga ko byanze bikunze agomba gusezererwa ku butegetsi kuko yarishe igihugu ku rugero rutarigera rubaho.